Ego murakoze, jewe nitwa Katihabwa Constance, nkaba sanzwe ndi umukenyezi w'umunyamwema nk'uko mubibona, agendana ubunyamwema, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Live Together as Family, canke tubane twese nk'umuryango. Nkaba nsanzwe icicaro c'iri shirahamwe ngaha nyene i Bujumbura nk'uko mwabibonye, mu nyubakwa ya Kaze biro numero C2 muri deuxième étage. Nkaba nsanzwe mba ngaha nyene i Bujumbura, nkaba mu kazi ka misi yose naho nsanzwe nkorera mu bushikiranganji bwo gushigikirana agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Nkaba mba nsanzwe aho mba ngaha nyene i Bujumbura muri komine Muha, zone Kanyosha. Ego intambamyi zirahari naho novuga ko hari intambwe tumaze gutera, kuko kera hariho abantu batibaza yuko umunyamwema ngira ngo atari umuntu, bakibaza ko ari nk'ikindi kintu kanaka, kuko kenshi hari igihe wumva bavuga ibihume, abandi nabo ibigezweho ngo n'amaboro, ariko uno musi intambwe yo kumenya n'imiburiburi ko umunyamwema ari umuntu, iyo turamaze kuyishikako bivanye n'inyigisho zagiye ziratangwa. Ariko kandi naho abantu bazi ko ari umuntu, uno musi babona ko ari umuntu mugabo afise ibibazo. Hariho ukuntu usanga abantu bavyiyumvira, abantu bakatwiyumvira, basanga bafatanya ibibazo vy'urukoba dufise, kuko nyamwema afise ikibazo c'urukoba n'ikibazo c'amaso, urukoba rudashobora kurinda izuba. Iyo twagendeye ku zuba umubiri urababara, ariho hashize igihe haca haduka ingwara z'urukoba zica zijana muri kansere y'urukoba, umuntu akanduruka agapfa iyo atakingiwe, yatarinze izuba ku myaka hagati y'imyaka 30 na 40. Umunyamwema aba ari à risque yo gupfa kubera ico kibazo c'izuba. Rero benshi usanga iyo babona ivyo bibazo vy'izuba, ibibazo vy'izuba ritubangamiye, ivyo bibazo vy'amaso, uca usanga biyumvira ko nkumbure no mu mutwe ivyo bibazo bishikayo, ugasanga bibaza ko umenga nkumbure hari akantu kabura mu mutwe. Nkunze kubibona kenshi, ugasanga nka jewe iyo ndiko ndarengana, usanga hari abantu nyene bagomba gukinisha nka kurya baja gukinisha abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe, barusanga naje bariko barantreta de la sorte. Abatantrese de la sorte nabo ugasanga bariyumvira nyene ati nta muntu, umunyamwema hari ivyo adashobora gukora, ntashobora kwiyumvira kure, ugasanga bariko baratwiyumvirira mu kibanza. Hanini nizo ntambamye tugira, kutwiyumvirira mu kibanza, bakabona umenga umuntu ntaco ashoboye, ntaco yomara. Iyo igaca iba intambamye yiyongera kuri ya ntambamye y'urukoba, ya ntambamye y'amaso atabona kure, kubera uko umuntu aba yaravutse. Ari navyo bica bizana ingorane mu miryango. Umuryango uvyaye umwana w'umunyamwema usanga baca bagira ingorane zo kwiyumvira ati turagowe, mbega tuzomufasha gute, ibibazo bigiye kwiyongera mu muryango, ntaco azohava amarira umuryango, ntaco azohava afasha. Ugasanga ntibariko barakira umwana, ntibariko baramufasha. Izo zose ni intambamyi. Hagaca hiyongerako na bwa bubisha mumaze igihe mwumva ngaha mu gihugu iwacu no mu bihugu bibanyi,
aho usanga barondera kwica abanyamwema kugira ngo baje gushora umubiri wabo, amaboko, ibihimba vy'umubiri wabo. Ivyo vyose ni intambamyi dufise ko uno munsi usanga nta mwidegemvyo totari umuntu agira, naho umuntu aba ariko yavyirengagije usanga benshi babimwibutsa bagenda baravuga iyo boro, umuntu akagenda arikanga ko bashobora kumufata bakamugirira nabi, ko ntibirahera. Muri uwo mwaka uheze mu kwa mbere, mu mpera z'ukwezi kwa mbere, hariho umwana muto banyuruje baramukura mu Kinama ngaha muri meri ya Bujumbura baja kumwicira mu Cankuzo, kandi uno munsi ntituzi ngo urubanza rugeze hehe, ntituzi ngo abafashwe mbega barakatiwe, mbega bariko bahanwa gute. Ivyo vyose ni intambamyi tugira, ni ukugerageza nyene kwigwanako, kwiyakira nico kintu ca mbere, nubwo benshi ntibirabashobokera, mugabo nka jewe nariyakiriye ndavuga ati uko biri kose ndi umuntu nk'abandi, ntegerezwa gukora, nkakora cane kugira ngo nshobore kubaho ntitaye ku vyo abantu bavuga, ntitaye ku majambo bambwira, ntitaye kuri za ngorane z'izuba, kuko ndagerageza kurondera utuvuta. Uno munsi ko nagiriwe ubuntu nkaba mfise akazi nkora, ndagerageza kurondera utuvuta, ariko ndafise n'abagenzi bamfasha. Hari amavuta y'izuba hano mu Burundi tutararonka, aranazimvye, ariko hari igihe rimwe na rimwe ndayigurira, ikindi gihe abagenzi bakanterera, nkagerageza kwisiga, ari naco gituma novuga norohewe gatoya, hanyuma bikanshoboza kubandanya imirimo ya misi yose. Ariko ico ntarashikako kugeza uno munsi n'amarori ashobora kumfasha kubona kure, ayo niyo nkikeneye, ariko umwanya ataraboneka ndiyadapta, ibintu ndabibonera hafi, mugabo ndakora mu buryo bw'iwanje. Ingorane nuko gusa abantu bamwe bamwe usanga badatahura, baritiranya kutabona no kutabona kure, basanga biyumvira ati urya ntaco yoshobora, ariko je mba ndabishoboye, ivyiyumviro bitonze neza, akazi mba numva ndagakora ukuri kwamye, gusa ndeka kugakora nk'uko abandi bagakora. Kuko nk'akarorero ari nk'ibintu vyo kwigisha, uwo mwanya ndiko ndafasilita sinshobora gukoresha retroprojecteur ngo projete, ariko ndakoresha impapuro hanyuma nkakora expose yanje kandi bikagenda neza. Nivyo hanini novuga yuko umuntu agerageza gukora kugira ngo izo ntambamyi azivemwo. Ikindi naco ni ukwigisha, duhimiriza abavyeyi bamenye ko abana babo si ingorane bavyaye. Iyo umunyamwema yitaweho aragira ico ashitseko, aragira ico akoze, aragira ico ashoboye, arafasha umuryango. Nka jewe ndi umumama, ndafise umwana, ndafise na batoyi banje tuvukana, ndababeshejeho, ndabarihira amahera y'ishure, ndagira iki, kurya k'uwundi wese agwana intambara yo kubaho, nanje ni kurya nyene bigenda. Rero n'abavyeyi barakwiye kumenya abana bacu tubafate neza, tubagwaneko, kugira ngo nabo ejo baze bagire ejo heza. Leta novuga yuko iragerageza gukora ivyo ishoboye, kuko biciye nko mu bushikiranganji bwo gushigikirana, hari igihe rimwe na rimwe batanga amavuta, ariko batanga amavuta yitwa vaseline, barayatanga, n'abagwaye barabavuza aho bageza, kuko hariho aho bageza. Ingorane gusa dufise nuko imiti ngaha mu Burundi, ikibazo c'imiti iri specifique kuri ibi vy'abarbinos iracagoranye kuboneka. N'amavuta, aya mavuta y'izuba aracagoranye kuboneka.
kuko abenshi barabavuza mugabo bakanduruka barinda gupfa, baruhuka bapfuye kubera ko benshi barabagirira ama operation ariko ntihagire ico bishikako kubera yuko imiti nibaza yuko itaba iri specifique. Bo bagerageza ariko haraho batarashika, hariho ubundi buhinga nkumbure butaragerageza kuboneka kugira ngo umunyamwema abe akingiwe kuri ivyo bibazo vy'ingwara z'urukoba canke ku vy'amaso ko vyinshi biva hanze. Ngerageje kuraba mu bihugu bibanye nk'ugwariye ino, umunyamwema agwariye ino ashoboye kuja mu gihugu kibanye hakiri kare kanseri itaraba grave baramuvura kandi agakira, kandi bobo ico kibazo c'abapfa na kanseri ntikirakomera. Twebwe hano tumaze kubura depuis 2014 tumaze kubura abantu 21 muri uwo mwaka uheze wowo no 2020 hamaze gupfa 5 barabavuye ariko biranka. N'ubu hariho abaremvye bari mu bitaro, hari uri muri Prince Regent, hari uri muri clinique Prince Louis Rwagasore. Abo bose kubera ya miti iri specifique idashobora kuboneka baguma baremvye, n'uburyo rero bwo kugira ngo babapfume babajana muri ivyo bihugu bibanyi aho ubuhinga bumaze kugera kure, kubera buba butaraboneka baguma baraho, bica bigorana ukuntu bakira, ugasanga nabo nyanduruko kuzoba ari ukuzokwitabira n'abana. Ivyo bibazo hanini tugira, ngira ngo noca ngira ko ndabereka amavuta dukunze gukenera. Aya mavuta rero twebwe ngaha mu Burundi niyo tutarashobora kubona. Iyo umwana akivuka ari umunyamwema afise aya mavuta, urabona ko yanditse ko 50+ anti ultraviolet, ni ukuvuga aya n'ay'abana, aranditse ko baby n'ay'abana. Ano iyo umwana ayaronse, umwana amaze gukubagana, amaze gukambakamba, arakenera irya vaseline niyo korosha urukoba. Benshi bakunze kudufashisha vaseline yari yo korosha urukoba, si yo gukinga izuba. Aya rero iyo umwana ayisiga, iyo bayamusiga hajya hari izuba rishobora gushikira, biratuma akinga irya mishwarara y'izuba, bigatuma za ngwara twa tuntu tw'uduherehere tutaguma tumubangamira, aca akura afise urukoba rwiza. Nico kimwe n'aya, aya arisiga abana akisiga n'abakuze. Kano kabido nagahawe n'umudirektere w'ishure ryitwa Bujumbura International Montessori School. N'umudirektere yakiriye abana b'abanyamwema kw'ishure ryiwe ariko arabafasha uno munsi, arabasiga. Aka kabido afise abana 8 kw'ishure ryiwe. Aka kabido arakabasiga umwaka wose w'ishure, kandi abana nukuri twarabonye impinduka, basa neza, ibintu vy'amatashe, ibintu vy'iminkanyari, ibintu vy'uduherehere ntavyo baba bagifise. Rero uno munsi ano mavuta niyo dukeneye, nivyo na vaseline turazikoresha mugabo mu korosha urukoba, ariko hanini aya niyo dukeneye, niyo mu bindi bihugu basanzwe bafise. Uno munsi abakeneye kudufasha, ano mavuta niyo akenewe, niyo dukenewe kuza turakoresha, kuko iyo umuntu yayisize, je nk'ubu kugira ngo mve muhira ndayisiga kugira ngo aho nciye binyorohere ko izuba ritambangamira umubiri ugumusa neza. Rero aya abanyamwema bayaronse vyofasha cane kugira ngo bashobore kurangura iyindi mirimo ya misi yose. Ariko kandi turifashisha, urabona nka jewe ndagendana umutaka kugira ngo izuba ryabaye ryinshi mu gihe nakoresheje inkofero, ince nkoresha n'umutaka
kugira ngo mu buryo bwose nambaye impuzu z'amaboko maremare nasize amavuta n'umutaka umubiri ugume usa neza, bica bimfasha kugira ngo amagara yanje agume asa neza, za ngwara z'urukoba ntizibe zikitubangamiye. Rero mu vyo dusaba leta n'aya mavuta turakeneye yuko boyazana ngaha mu Burundi, n'iyindi miti rero ifasha kugira ngo bavure urukoba rwacu. Kubera ko atarari menshi cane ngaha mu Burundi, jewe naragiye kubaza aho nashoboye kuyabona mu alimentation, aka kagura 50,000 francs y'amarundi, 50,000. Ariko uwo muzungu yarambwiye yuko aka kabido we yagakuye muri Australie, akagura $50. Ariko iyo vyaje ari vyinshi birashobora kugabanuka, nka leta idufashije nk'abashobora kuyarangura bakaronka exoneration, abashobora kuyatuzanira bakagira exoneration yoshobora kudushikira ku giciro gito, kuko muri ivyo bindi bihugu bibanyi bo barayaronka ku giciro gisanzwe. Nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bobo kubera leta yaho yarashoboye kuvugana n'abayakora, barayazana ku giciro gisanzwe, hanyuma leta igaterera, umunyamwema aca yaronka ku mafaranga 600 y'amanyarwanda, mugabo afise mituwere. Natwe dushoboye kuronka, leta ishoboye kudufasha muri ubwo buryo, agashika tukayaronka ku giciro gito, vyofasha. Ego ciyumviro co kugira ngo shinge iri shirahamwe caje kubera ukuntu nagiye ndagiranira ibiganiro n'abavyeyi bavyaye abana b'abanyamwema, kuko hariho benshi usanga batabafasha mu bintu vy'ishure, batagira effort ngo babagurire utwo tuvuta. Abandi nabo ugasanga biyumvira ko umunyamwema aronse aho amujana ukamenga yomusigayo yomutanga. Nagiye kubona yuko n'abavyeyi bakeneye kumvirizwa, barakeneye aho nabo bumviririzwa. Ishirahamwe ry'iwacu hasanzwe hariho amashirahamwe yabayeho mbere agwanira agateka k'abanyamwema, ariko iri ry'iwacu naryiyumviriye mu ntumbero yo kugira ngo ntabe ari kwiyumvira gufasha abanyamwema gusa, ariko n'abavyeyi, kuko n'umuvyeyi iyo yavyaye umunyamwema uwo muryango wose urashikirwa. Umuvyeyi no munsi yibarutse umwana w'umunyamwema, hariho bamwe usanga baza bakamubwira amajambo muri societe ati wavyaye boro weho ntugowe, ivyo bikamukomeretsa. Abandi nabo bakavuga ati umuryango wanyu mwavumwe, ugasanga ivyo vyose biramukomeretsa, ugasanga umuryango baratanguye kuwinuba, barababwira amajambo atandukanye, ugasanga birabakomeretsa. Iyo bakomeretse rero niho haho baca batangura kutakira umwana, niho haho batangura kumva uwo mwana ntaco azobamarira, ni ingorane gusa. Vyagera ko ya mavuta bakenera, ka gasabune ntazoshobora koga ya sabune ya gifurango nk'iz'abandi boga, kuko urukoba rwiwe ruri très sensible, ntazoshobora gukoresha imiti isanzwe. Ivyo vyose bavyiyumvira ugasanga babona umenga ni ingorane. Ni muri iyo ntumbero niyumviriye ko hobaho ishirahamwe rishigikira abanyamwema ariko n'imiryango yabo. Ishirahamwe ryitwa Live Together as Family. Ariko kandi twagiye kubona umenga ibibazo umenga tuvyihereranye nk'abanyamwema ntavyo tuzoshobora. Dusanzwe tuvyagwa n'abantu birabura, hagera ko tukavyara abana birabura. Nico gituma twese hamwe atanumwe avuyemo turakwiye gushigikirana, tukabana nk'umuryango, dushize inguvu hamwe, nitwashira ivyiyumviro hamwe, tukumva umwe wese akumva yuko ico kibazo kimuraba, ko twese umuntu ari nk'uwundi, umuntu avuka akeneye uburenganzira nk'uwundi wari we wese, afise uburenganzira bwo kubaho nk'uwundi wari we wese, uburenganzira bwo gutera imbere, bwo gukora. Ico gihe
twese tukumva nyene tukiyumva namwe nk'umuryango, iyo ngorane yo kumva ngo ba Nyamwema bafise ingorane izohera twese dusange turiko turakorera hamwe ibikorwa vy'iterambere. Ikindi naco kigira gatatu catumye niyumvira kushinga iri shirahamwe nuko izadutanguriye nta nimwe yigeze igira plaidoyer y'ibi bintu vy'amavuta y'izuba arinda izuba. Uno munsi twamana ibibazo vyo kuvuga abantu bararemvye, abantu baragwaye, abantu bakeneye kuja mu bitaro, bakeneye kuja hanze, kanseri zadufashe vyatwishe, ariko ivyo turakeneye kubirengera. Ugasanga hariho ibintu vyo turiko turaterereza amahera yo kuja kuvuza, turiko turaterereza amahera yo kuja guhambisha abamaze gupfa. Ariko je nararavye ndavuga ni vyiza ko duhera muri prevention, dukinge. Kubera iki arya amahera dusaba kugira ngo tuje kwivuza vyamaze kurenga inkombe? Kubera iki batoya duterera batugurira aya mavuta? Dukinge. Nyamwema iyo yakingiwe kuhera kuri akivuka agatangura kwitabwaho, agatangura gusigwa ayo mavuta y'izuba, nta ngorane agira, ariga neza, arakora ibikorwa vy'iterambere neza. Rero uno munsi ntidukeneye kuzokwama tuvuza induru nimudufashe nimutugirene, turakeneye gukingirwa, turonswe aya mavuta, abanyeshuri baronswe amalupe abafasha kubona, amarori ashobora kubafasha kubona, bige nk'abandi. Abamaze kubirengera baronkejwe ayo mavuta bakaronswa amarori y'izuba n'ayabafasha kwameliora vision, bashobore gukora ibikorwa vy'iterambere, kuko Nyamwema arashoboye kwiteza imbere. Narabibonye, akarorero ni jewe nyene, akarorero n'abandi benshi. Hariho benshi bariko baraheza amashure barigwanyeko. Rero ntidukeneye kwama muri za ngorane, turakeneye kuva muri faze yo kumvisha abantu dukeneye ibi, ivyo dukeneye nibisanzwe ni ibi nyene, nayo mavuta nayo marori, ariko kandi dukinge izo ngwara z'urukoba, hanyuma twige no kwiteza imbere. Niyo hanini intumbero nyamukuru y'ishirahamwe, iri shirahamwe ry'iwanje. Imiryango ifashwe bigishwe gukora imigambi y'iterambere kugira ngo bashobore kuronka ubushobozi bwo kuza baragurira aya mavuta, kuza baravuza abana babo kugira nabo bashobore kwiteza imbere. Nivyo hanini vyatumye niyumvira gushinga iri shirahamwe. Aho nipfuza kuzokorera ni mu gihugu cose, kuko nta ntara n'imwe itarimwo umunyamwema. Intara zose zirimwo abanyamwema, amakomine yose arimwo ba Nyamwema, kandi bose barakeneye kwitabwaho. Ni ukuvuga hose hariho iyo miryango y'abanyamwema, gusa uno munsi turacafise ingorane yo kumenya ubu ni bangahe. Duheruka rusansuma rwakozwe n'ishirahamwe ryitwa Albinos Sans Frontières, yakozwe mu mwaka w'2011. Nayo yatanze igitigiri c'abanyamwema 863. Ariko uno munsi uraba imyaka iheze, igitigiri novuga ko ciyongereye cane, kuko ubu baravuka ku bwinshi, ariko kandi no kubafasha biracatugoye, kuko uza wumva ngo ahanaka banyuruje umunyamwema, ahanaka umunyamwema yagwaye ingwara uku nuku. Ni ukuvuga ko mu bintu vya mbere iri shirahamwe ry'iwanje rishaka no gukora, ni ugukora urundi rusansuma rushasha, hanyuma tubashire muri base de données, tumenye ngo umunyamwema aherereye aha, ari mu ntara iyi, muri komine iyi, ku mutumba uyu, ku buryo tuzomenya ngo tuzoshobora kwigisha abari kuri uwo mutumba, kwa kundi nyene twavuga ati tubane twese nk'umuryango. Abo kuri uwo mutumba bakamenya ati turafise imiryango iyi yaba ifise abana b'abanyamwema bari kuri uwo mutumba wacu. Rero ti umutekano wabo uturaba twese, nimba ari ico akeneye, nimba uwo muryango uriko uragira intege nke,
nimba uri kuratotezwa bakamenya ngo umutumba wose ukamenya ngo ivyabarya abantu biraturaba, dukwiye kubakingira uku, dukwiye gufatana mu nda. Kurya no mu gihugu hariho inyabune, turakeneye ko natwe ijya nyabune idushikira mu mpande zose, dukingirwe mu mpande zose, kugira ngo mu minsi izoza umunyamwema azobe yisanzuye, tumenya ati araha arakingiwe, ku mutumba uyu tuzomubaza aha, bamenya ati turabakingira umwe wese ahari. Abanyamwema message nobagirira nuko icambere na mbere bokwiyakira, nico twama tuvugana kenshi abo duhuye bose, biyakire bareke gutinya, kuko benshi novuga barafise akantu kaka depression, ubwoba, babanyeho n'ubwoba, babanyeho n'akantu ko kutiyakira, gutinya. Novuga yuko ivyo bintu bobitsinda bakerekana ico bashoboye, bahagerageza kuja mu bandi, kuvuga ibibazo vyabo, kuko rimwe na rimwe hari abo mpora mbwira ati muri komine barafise nka bije bakoresha, rero harimwo nk'umunyamwema yatimvye akagenda agatinyuka akabwira nka musitanteri ati ndagusavye ungurire agacupa k'amavuta y'izuba. Nibaza yuko uwo mutware yokamugurira, rero barinduke bashobore kuza baravuga ibibazo vyabo, bashobore kwisabira ubuzi, batimbe bagende bavuge ati je ndashoboye iki, mfashe iki, kuko ngo akatavuzwe ngo ntikivuga. Hama nkaca ngirako mbwira n'imiryango isanzwe bafise, nabo nyene bareke kumva kumenga bavyaye ingorane, bavyaye ibibazo, oya bashigikira abo bana babo. Nyamwema iyo bafashwe neza, iyo yakingiwe aravamwo ikintu gikomeye cane. Akarorero mu bindi bihugu hariho abamaze kuba, harimwo abafise abashikiranganji, abafise abashinga amateka, abakora ibindi bitandukanye. Rero natwe iyo ntambwe tuzoyishikako ngaha mu Burundi, narirya duhiriwe duhishije ko dufise leta yacu mvyeyi. Nibaza yuko ivyo bibazo nabo bariko baravyiga, natwe mu minsi iza tuzoserukirwa nk'abandi. Rero imiryango bareme bafate abana babo neza. Nkaca ngirwa ko ntera n'akamo abantu bose mu kibano bareke kuza baratunga urutoki abanyamwema, bareke kuza barababwira amajambo bakomeretsa, bareke kuza barabiyumvirira mu kibanza, bamubona bakabona ati uyu ntaco ashoboye, aho kubona ati ntaco ashoboye mwegera umubaze ati mbega tugufasha iki, ubona wokora iki, aba ariwe ababwira ati ibi ndabishoboye, ibi ntavyo nshoboye, hako ariwe umwiyumvirira mu kibanza. Ishirahamwe ryanje nivyo niho rikija habona, ariko nkuko nabibabwiye ubwa mbere, ikibazo ca mbere co kwitabwaho ni amagara yacu, kuko ata magara nta bikorwa vy'iterambere. Rero nkuko nabandanyije ndavyivugira, mw'abantu mwe ndabasavye muduterera amavuta y'izuba. Amavuta y'izuba nico kintu ca mbere tubanze dukinge. Mu myaka 10 iri imbere, ayo mavuta nitwaba twayaronse, abana batanguye kuyakoresha, tuzoba dufise utwana dusa neza cane. Co kimwe n'amarori yo gusoma, tuzoba dufise abana bariko baravansa neza mw'ishure, bazoba bariko barabikora neza. Hanyuma kandi abamaze gukura twizera yuko ingwara zo ku rukoba zizoba zagabanutse. Muri iyo myaka 10 mfise indoto yo kubona abanyamwema nabo bazoba bamwe bari mu bisata bitandukanye bakora ubuzi bwabo. Nifuza yuko noneho mu myaka 10 twoba twavuye muri iyi faze yo kuvuga ngo nimudufashe amavuta, ariko tuvuga ati nimuyazane muyaprovisione, muyashire mu mafarmasi, twe tuyigurire, kuko
umunyamwema niyatangura kuyisiga akagira urukoba rumeze neza azoshobora gukora ibikorwa by'iterambere hama ya mavuta ashobore kuyigurira twa dukoresha akenera ashobore kutwigurira. Umuryango niwaba washigikiwe nibaza yuko nta numwe azoba agifata uwo mwana wiwe nk'ingorane, azoba agifata umwana wiwe nk'umuvumo. Oya, bazoba barajijutse kuko bazoba babona yuko umwana arasa neza, bazoba bashobora kuba bafise uburyo bwo kubagurira vya nkenerwa babashira mu mashure. Nibaza yuko muri iyo myaka 10 tuzoba tugeze ku ntambwe ikomeye cane kuko burya imyaka 10 si mike. Nizera yuko abazoba abavutse uno munsi nibashika basanga utu tuvuta duhari, ibibazo vy'urukoba bizoba bitavugwa, ariko kandi n'abasanzwe bakuze ubu babifise nizera yuko bizogabanuka hanyuma bazobe bakoze ibikorwa vyabo vy'iterambere. Leta tuyisaba ko yokora nko mu bindi bihugu bakaraba amashirahamwe asanzwe ayakora bakavugana kugira ngo amavuta ashobore gushika ino par exoneration de taxe kugira ngo dushobore kuyaronka ku giciro gito canke bashobore kuyaturonsa. Barashobora kuyatugurira kuko nimba akabido gashobora gusiga abana 8 umwaka wose, nukuvuga nimba umuntu ashobora kuba afise litiro nk'200, uno munsi dufise tugereranyije abanyamwema bashobora kuba bari mu 1400 barenga. Nukuvuga nk'ilitiro 200 zirashobora kubafasha bakayisiga umwaka wose kuko akana karitiro kamwe barashobora kuyisiga umwaka wose. Rero leta ishoboye kuyaturonsa akadushikira hano mu gihugu vyoba vyiza, ariko kandi si leta yonyene, irashobora guca no mu mashirahamwe mpuzamakungu asanzwe ari hano asanzwe afasha bakayaturonsa, birashoboka cane. Co kimwe niyo yindi miti kuko si amavuta yonyene, hari udusabune, imiti yo mu maso, imiti y'urukoba kuko hari abaganga b'urukoba twashoboye kuvugana baravuga ngo hari imiti bashobora gukoresha kugira ngo bavure abasanzwe baba baragize ibibazo, ariko iyo miti badashobora kuronka kuko idakoreshwa na benshi mu mafarmasi, ntibashobora kuyizana, ntibashobora kuyimporta ngo bayizane kuko n'igiciro kiba ari kinini. Na ya miryango y'abanyamwema isanzwe ifise uburyo bukeya, benshi bari mu migwi y'abantu nikora, ukaja usanga ntibashobora no kuja kugura, nisanzwe yabonetse ntibafise uburyo bwo kuja kuyigura. Rero leta yodufasha nk'iyo yisanzwe hari imiti bakayishira ku mahera makeya ashoboka kugira ngo dushoboye kuyironka, iyidahari nayo bakayizana mu gihugu n'amavuta bakayazana. Turafise une maison yitwa Media Box, baratwemereye ko bazotugirira base de données, ariko turakeneye uburyo kugira ngo tugire iyindi rusansoma kuko iriya ya kera ubu bararenze cane, ni benshi baguma bavuka ku munsi ntituzi igitigiri nyezina, ntituzi par désagrégation, par âge, par sexe bangana uku kugira ngo umuntu amenye ngo yobafasha uku. Nivyo biri mu vyo dusaba baturonse uburyo dushobore kukwira igihugu cose, tubasansume tumenye neza ibibazo nyezina bafise, imiryango yabo ningahe, iherereye hehe, kugira ngo tubishire muri base de données vyorohe ko umunyamwema afashwa azi ahari. Ni naho na ya security bizotworohera kubacunga tumenya ati araha azobazwaba.